muri Sa. waruzi ko ngaha muri Amerika hari ishiramwe rifasha abantu gukora amatagisi? Oya, ntavyo narinzi. Iryo shiramwe rifite abahinga bavyize kandi bavuga indimi zose. Rigakorera muri Amerika yose. Ngwiki? Ivyo nibikiyemwe yemwe. Aho naboneye nibwa amatagisi nkoregwa n'abantu ntazi. None ivyo nibiki? Mbwira, iryo shira hamwe ryitwa gute? Ni PTPS Tax Group. Yewe gayo, warimenye gute? Umuwanyi wanje yitwa Mariko hano muri Arizona. Yarasanganye ikibazo c'amatagisi mu kiringo kitari gito. Mbere Mariko ngo hari haize imyaka 5 ataronka amafaranga. Ariko amaze gukorana na PTPS Tax Group baramutabaye. None ubu ibibazo vyose vyaraheze. None nomamenya gute? Utelefona kuri iyi nimero 6 ubusa 2 4 7 2 5 5 4 ubusa canke kuri 3 3 1 2 5 ubusa 6 5 8 9 muzoganira mu ruri mutahura kandi bazoguha adresse y'ibiro vyaho uherereye. Yemwe, mvari sawa? Ico nabakundiye baragusigurira uko amatagisi yawe akozwe kandi muragumana makubonye amafaranga yawe. Wowe hamagara gusa kuri iyo nimero canke urondera umwe mu bakozi babo azoba afite ikimuranga canditse ko PTPS Tax Group niri barubona ngaha. Iri shiramwe rikora amatagisi neza wangu hano muri Amerika. Iri shiramwe ni karuhari nawe bibaze rikorera mu ntara zose za Amerika. None ko nakorewe amatagisi iyi myaka yose nibwa n'abantu kandi bankorera nabi. I PTPS Group yoyo yari iri hehe? None urazi impamvu mwahuye n'ibibazo? Nuko mwakorewe n'abantu hatabumenyi babifisemwo. Aha, none ko benshi baza bavuga ko bakora amatagisi. None twomenya ninde abizi? Oya, benshi baravuga ko bakora amatagisi ariko babajije aho bavyize naho bakubwira usanga tashure ryavyo bagiyeko. Rero naco bagufasha kuko nta bumenyi bwavyo baba bafise. Yo, ndagowe. Niyo mpamvu namye ngira ibibazo hirya no hino. Ngaho rero niyo mpamvu PTPS Tax Group na timu yayo yahise mu gufasha community cyane cyane y'abanyafrika. Imaze imyaka 5 iri kirakora. Oh, none kugira sistange nkorewe n'abandi bantu nokori. Umva ndakwibira kabanga. Bafise abakora amatagisi mu ntara zose za Amerika. Wowe icyo usabwa no guhamagara kwiga namba kandi office nkuru iba muri Arizona. Ariko bo bico bakora baca baguha inamba z'umukozi wabo muri state ubamwo. Yemwe urakoze. Bantu mwese muba muri Amerika nimusubire guhangayika n'ibibazo vy'amatagisi nimwiture PTPS Tax Group yaje nk'inyishu.